niri hezi na urondera kwita umwana wawe bobura mu kirundi cyane kwakaje abana biwanje bose bitamazina ubu yikirundi gusa uyimfura yitwa muhiteka runyota wa kabiri yavutse vuba amaze indwi imisi 20 hafi imisi 20 no guhana gisire kayirabira wanje nta buzima bw'ibanga buhari yitwa Uwantare Sankara none amazina nakuye mu bazungu namwise Uwantare Sankara kwa Sankara ni umupanafrike kima inspirable nashaka yuko umwana nawe wanje ukora mu mpemu ya Sankara kandi naho Uwantare urazi ntare rushasi cyambara ntare ibintu nk'ivyo ntare naho tuvuze ntare mu Burundi tubuka ko ari umuntu yagize agaciro gose yatugiriye akamaro ibintu byose bijanye n'amazina ahubwo nawe ngo Desire Joseph ndarikuyeho acha yiturundi ruzina rurefu ngo ni mu butusesese ko kukungu mbendo wa Zabanga Marshal acha nategeka yuko uzo kwita izina gibura y'umwana w'umukongoma ndi umwaka wa 12 ngucemeje mu gato nariganye n'umunyeshuri yitwa Ndayishimiye Butoyi nubu ndacamurondera nabuze yagiye kuko nagize nk'ivyo kubitahura naravuye kwijuru kwagiye Ndayishimiye Butoyi kandi basi abadukoneje ataruhara bafise mu kuntu tubayeho neza canke nabi tuco mashure programme y'amashure nitorwa n'abazungu ni programme twitorera turadesida navuga bacu batuzanira ibidahuye n'ivy'igihugu ishaka kugerako nivyo muri make umuntu yikukira mu gihe wenyine yihaza yifatira ingingo muri vyose abona Afrika tuvuze ngo yarikukiye tuvuze ngo yakoronijwe mu biki mu bintu vy'indero yarakoronijwe mu mico n'akaranga yarakoronijwe muri politike irakoronizwa mu vy'ubutunzi irakoronizwa urumva mu byo kwemera Imana irakoronizwa sangwe East African Community gasi iwacu vraiment none nico twayifunze East African Community yafonzwe ni pra yabade ni politike yabanye ni yaba president wo muri EAC bagiye hamwe ngo tugire akarere no eske ogenda yosanga financement yitwa Kyoto finance usanga uburundi Rwanda Kenya Tanzania Congo Sudan du Sud usanga bijya bihugu financement ari abafaranga bikoresha muri East African ntayava hanze y'umugabane wa Afrika yuko decision bayifata integralema bayifata uko bishakiye aho sinaje aho cyane gose ndabije mu mizi eje nkunda guharira n'abajene beje yo kwavuga panafricanisme ku munwa gusa bavuga ati none eske d'abord hajya burya ico wifuza yuko igihugu kiba ico wifuza ko Afrika iba wewe ubwa utangira kukiba none umujene umupanafrike ko mata no kwavu worowe abanyafrika bambara impuzu z'ibiti ariko bikoreye umunsi twambara nziza tutazi ingene zikogwa twateye imbere cyane twateye inyuma cyane gose mbere gute bisanzwe ikintu bita gutera imbere utera imbere mu vyi wawe Okay, yes. Ndabaramutse ndabipfuriza amahoro y'Imana n'abantu maze yongereka amagara meza n'amafaranga ni Om Dishanjma reka ndabaye ikaze cyane ku Agaciro Media ariko no munsi ko mpuye no Panafricain ni nanjye ni dondore mu Kirundi nitwa Ndayisenga mwene nzokira mwene yaya mwene simbibazwa mwene ntirubabarira mwene shimbo mwene mpeka mwene ndaruhutse ngira ngo ngeze nko mu 1600 reka duhikaze cyane Semutatuzi tukuramutse cyane ego murakoze uko bivuze amazina abanzi ko abantu benshi ni Semutatuzi ariko nkuye nitwa mvuye kure Silver kubera nubwo no Panafricain ndabitanguye cyane kose namaze kubatizwa babone baza yuko iyo ndabimenya kare simba naririwe nditwa Silver bana nafashe izina nyine ry'abasokuru bacu nkambambanyi canke ntoya shaka mvuga sinumva yahakora papa wanje ego murakoze Behaje burya umupanafricain bisabwa yuko agira amazina ahuye n'umuco w'iwabo gusa sanzwe panafricanisme harimo n'ibintu by'umuco wacu akora gufata ivyacu kubera tuvuze panafricanisme urumva yuko ari kugaruka
mu bintu by'iwacu nyene ko byogenda kose nyamba panafricanism ari kuvuka ubwa kabiri uvuka uri mushasha nkuko kandi cya gihe wapfa wari umeze sadiri uvuka uri wa wundi kwa kundi wapfa umeze nibaza ko ro muri panafricanism n'amazina yacu ivyacu amazina kama yacu asokuru bacu navyo birajana murakoze mu ndangura kintu tuvuze ngo se mutatuzi ni utatura matati ninde bo ego bisa nivyo bisa nivyo gusa bo nyene bo basizofata umwanya ntange definition y'iryo zina byimbitse twandanye n'ibindi ngo gusa se mutatuzi naho ko ari gutatura bwapana gusambura gutatura nyene basi urabona nk'abantu kubohora haboshe voilà kubohora haboshe bagose gusanga ibintu abantu babigira intwitwi kavuga uti bitature bivuge ko biri bivugire ku mugaragaro babimenye rero izirajyanja kwa kuri mu context yo kuvuga ibintu yo gutatura ibintu bo ndakora mvuga keshi jambo ngo nta buzima bw'ibanga mbayemo sanzwe umuntu imva ndise mutatuzi hari ibintu nto akora nko kubika ibintu by'ikinyoma ngo ndabipfukapfuke ashira bitaturira ngaho nyene bikamenyekana ama ingingo igafatwa murakoze tujere kuri gatoya ku jena kumenye nk'umu panafricain hari n'ama group WhatsApp atari make mugena mutangamwo ubutumwa bujanye na panafricanism uyu munsi ibihugu vya Afrika bimwe abantu bariko barikangura no munsi ku bwa internet abantu turafisa aho tuvugira message zigashika kure uyu munsi ikijanye na panafricanism kigeze mu kibona gute nivyo turavye aho panafricanism ubu igeze ku bwanje ni heza kubona honyine tuje muri studio kubivugako ni intambwe kubera siko vyahoze hariho imyaka utovuze panafricanism mu Burundi utovuze umuntu avuga ngo panafricanism rero ni kanguro rero ntiturashika yo tuja gaho turi ku rugendo kuri muri make rero panafricanism muri Afrika uravye abantu kuntu bagenda babitahuzanya hariho ikintu no kwita nk'ikanguro canke no vuga mu gifaransa prise de conscience iriko iraba mwanya n'umwanya bizoba ibintu bizima gose gusumbya uko tubibona no munsi hajya panafricanism na patriotism birafise ico bipfana umuntu ashobora kuba mu panafricain atari mu patriote murakoze kwico kibazo kazo ciza cyane gose nkunda mbere keshi guharira ko n'abantu benshi misanzwe panafricanism itarangwa na patriotism ntibaho ntiwoshobora gukunda Afrika yose muri rusangi udakunda naho wavukiye bisanzwe bavuga mu kirundi bati ubuza gutera uburezi arabwibanza ntiwovuga yuko rero uri umupanafrike mu gihe igihugu cawe ugisevya utagikunda utangura kuba umupatriote mbere ikintu cyo nashoboka no kuba umupatriote n'umu mupanafrike kubera panafricanism iraguse cyane gose je imba umupanafrike ndumurundi undi akaba ari umupanafrika ari muri Burkina Faso undi ari umupanafrika ari muri za Kenya twohuriza hagati nubwo mwe wese abari kwarubaka iwe umva sadiri yuko patriotism kandi aho iwe kubera badasangiye umuco bamwe bose biyubaka ibyabo misanzwe Afrika uburyo umuco numwe hajya Afrika ugiye kubiraba neza itarabakolonize umuco ni presque hose presque umwe sivuze tutaruma mbwabo ni presque umwe sigura iki rero ntuvuga yuko wewe woba uri ngaha mu Burundi avuga ko uri umupanafrike mu gihe deja naha ubaye ata patriotism bakubonamo n'ibishoboka rero utangura kuba basi muri make panafricanism yifata nka grand ensemble wagutse grand ensemble nayo ntuze ya patriotism yuko ari sous ensemble gabo utu sous ensemble duto tuza kuja muri yo grand ensemble panafricanism cyaro kiba panafricanism yuzuye iri au complet misanzwe panafricanism yubakwa na patriotism nyimba Traoré birango taza kwiga ko bya Traoré mu nyuma biko mugabo panafricanism numva yuko nishobora kubaho baze nabandi bacumva bakurikirana bakimenyereho ntushobora kuba panafrike tari umupatriote uri kurabesha ntibinashoboka dayere muvuze kuri Traoré nyene gato
Traoré ivyo ariko arakora vyose ikabikorera kiya gihugu ciwe atwara. Ego. Iyo ni patriotisme. Ego. Ariko urabona ko hariho no bagute umwuka cyangwa yindi esprit biko biratera mu banyafrika. Niho bice bigaruka rero bikitwa panafricanisme. Ego. Abona nka bijya nyine Traoré ko arakora no musi nyimba babonye ejo bundi bagira manifestation mu bihugu bitandukanye. Ego. Biyamiriza Amerika abazungu bashaka kumugirira nabi. Afrika du Sud harabaye manifestation, Afrika du Sud bo niko ndavuga rero yuko murabona gutuma patriotisme iza imbere urabona nka Traoré irevre ivyo ariko arakora ariko abikorera Burkina Faso mugabo murabonye kujya mwuka wiwe mwiza niko arandagata upira mu bajene bose ba Afrika mbe na president ba Afrika uzosanga mu misi mike abamaze kumwigana ejo bundi muri Afrika y'epfo abonye bagira manifestation kandi si ntabatwara Uganda hose bakenya byarabaye ego ni heshi gose rero yarabenspiye misanzwe yarabashizemwe uwo mwuka rero patriotisme hajya buryo mu panafrique wa vrai ukuri bibonekera kungena kundi wabo umuntu atetse imbere igihugu cyo usanga apfugwa none bavuga yuko mwiza arahaye wa mwiza baramuhaya rero Traoré uzosanga jo bundi mu misi mikiyaro ujya rero tuvuze ko musa no mu panafrique bitahura yuko yatanguye d'abord kushiramwo ingufu kubaka igihugu ciwe amaze kucubaka abandi abanyafrika bashaba muboneraho cyo gira acacika umupanafricaniste sanzwe umupanafrike n'umupatriote kia influence yamaze ku influence akarenga rubibe ego umugabane wose muri make ego nuko kubera ki iyo panafricanisme uno munsi usanga iri kiyagwa mu bajene gusa kubera ki mu batwara ibihugu cyane itavuga ni kanguro sanzwe ni kanguro murabona ibintu by'impinduka ibintu bya changement wewe nuvise witwa obedi changement yego urumva nawe wewe kimba panafricanisme yo kurayivuga cyane nuko ritiye obedi changement rero nawe baro changement ifise igitangurira changement ifise igitangurira abantu misanzwe hagirikiye bakarambirwa n'ibintu babayemo imyaka myinshi bwabo ibintu taho bibashikana bakavuga ati no ifo ko ibintu bihinduka no musi tumanje arabajene bariko bashamo cyane gose zo nguvu nukubera aho abantu benshi abantu bakuze bamaze kugira imyaka ikuze 70 60 abo ibyashanje ntibikibaraba ikirenga rero ugwaruka nabo abo bitaraba niyo bene gufata ingingo abajene biriko birafata nta numwe ari mu nzego zifata ingingo ibyo navyo rumva nivyo mugana navuze yuko impinduka igira hari tanguriye erega nubwo afata ingingo ntazo yifata igihe cyose none umunsi umuntu ari kubutegeka afite imyaka 50 aza ku myaka 20 azara gufata ingingo umuntu amaze imyaka 50 ubase nka president wa Cameroon ujya Paul Biya abona nubwo agoma yihatira gutwara igihugu ca Cameroon ya myaka afise ko nubwo bomureke ujya misi mikeya uzumva gwakarago ruzomuhitana rero ibintu byose bigira intango kandi bihagira n'iherezo rero yo bivugwa cyane gose n'abajene ubu ni kimenyetso cy'uko ejo hazoza ari heza burya hajya kazoza kezo karabira ku bantu b'abajene kugwaruka banya bagwaruka ruri eveye ruvuga cyane gose panafricanisme vyekana ko myaka nka 10 cyangwa 15 imbere Afrika izoba imaze kuba Afrika yo nyayo nkuko yahoze kera ata muntu ayivogera tugiye imbere ya nko mu kinjana ca 10 na kangahe gutyo ushangira muri 15 6 Afrika wari umugabane uteye ubwoba wiyubashe cyane gose wiyubashe ku buryo hari naho tubibona muri Bibiliya abandi abari abayahudi niho baza gusumira niho baza kwaka indaro yego n'umukiza Jezi nawe ari mu bahawe indaro na Afrika yavukiye muri Afrika ahubwo yahawe indaro muri Afrika peut-être ivyo n'ibindi ariko uyu mugabane ukuntu wavuye ukaba ari utembagara ari wahora ufasha iyindi migabane uyu munsi kari ufashwa ahubwo n'iyindi migabane byo twogirangira ngo ivyizigiro ko one day ico gitwahoza abantu tuzobagaruka kwe ego sanzwe agapfuye yakishwe karapfa Afrika ukubona no musi sisi yavyigize urazi ko yabaye mu bukoloni imyaka irenga 100
ikoronijwe itotejwe kandi n'ubu akatotezo yagiriwe n'ubu Afrika ntikarahera n'ikimenyamya no kubona n'ubu n'umupanafrike yatanguye abishira ku murongo baramurondera muri bukaba Kadafi cyo bazize gira Afrika ibe nkuko yahora muri buka cyo bazize bagwa gasore biwacu cyo bazize aba barumumba cyo bazize aba panafrika bajya bakwameye nkuruma cyo bazize bajya beshi gose ucubibona noneho uri mu panafrike rero nta muntu yovuga yuko bitazoshobora kuja ku murongo kandi ko bitanguye bivugwanga tubishamwe inguvu tubi navuze mu ntango yuko panafricanisme ari renaissance diverbe honnête gisigura netre de nouveau kuvuka gushaje gisigura ko nyamba twarigeze kuba abantu bazima akagira igihe tukaba abantu bagayitse ko nitwobibeshanya no muri Afrika n'umugabane ugayitse n'abazungu bawe kubwira ati eske muri abantu yo mwicana muba muri abantu iyo muburi njya mufise amasi amera yo mubura ibintu ivyuma ibintu bya inganda mufise ibintu ubutare bwinshi matière première nyinshi muba muri abantu no muri Afrika nitwobite turasuzuguritse mugabo no musi kwa hajya buryo kugira umuntu yambare abanza d'abord kwemera yuko ari gusa kugira umuntu akire banza kwemera yuko agwaye nyemo no musi n'abajene hagirikiye bavuga bati vraiment twarambiwe n'aba president canke n'indongozi ziguma zikorera abaducinyije zikora ku nyungu y'umuzungu ikimenyetso cyuko burya nabo ico burya hajya ico umuntu avuga abayo nagikora bisigura ko ejo bundi hazaza hazogira igihe abo bajene nabo baje ku butegetsi babihindure kandi je ndafise umwizero cyane gose yuko mu myaka nka 10 iri imbere utumvugwa ruhagwishiri ku butegetsi kandi n'indoto maze no kunarota ndetse bari ku butegetsi bahindura ibintu Traoré afite imyaka ingahe n'umujene anyaka 40 narakwize afite 37 tuvuze umva nije nasozi wacu umva je turangana je navuse 88 umva tuko tungana sigwa yuko Afrika iri mu ikanguro kandi amasinye precurseur ibimenyetso biko biraboneka Traoré n'akaroro kaboneka cyane gose bisigura ko Traoré ashikiwe n'ugwaruka ejo bunye nabakaja mu bantu hafata ingingo nabazoronka n'abantu bamushigikira usange byaryoshe rero tuzozuka kandi hazokwigeze gupfa gato semutatuzi imbere yuko abanyaburaya baza kuroniza ibihugu vya Afrika ego basanze abanyafrika bambara impuzu z'ibiti ariko bikoreye ego ubu munsi twambara nziza tutazi ingene zikogwa twateye imbere cyane twateye inyuma cyane gose mbere gute bisanzwe ikintu bita gutera imbere utera imbere mu vyi wawe utera imbere mu kintu ciwawe wakoze bisigura iki nk'ubu koko abazungu imbere yuko baza basanze umwirabure akora impuzu z'igiti iyo ari technology y'igihe ciwe basanze akora azi kwigwanyira n'icumu ry'umuheto wenyine yicuriye azi kubanga umuheto akarasa igikoko akaza guhiga karonka n'inyama afungura kubera yakoresheje ubuhinga bwe bwo kurasa ibyo bikoko rero twateye inyuma gute mpamvu twateye inyuma wowe nyimba ufise iyo pantaro ayiguza amafaranga mbwa ntuzi kuntu yakozwe iryo siterambere ry'iwawe n'iterambere ry'umuntu yayikoze bisigura yuko ngiye inyuma gatoya umuntu diriya hashi imyaka 70-50 irazi gukora impuzu y'igiti uno musi abageze he abageze kure cyane gose muze munabe neza ibihugu bitakoronijwe byakumye mu byabo byarateye imbere Ethiopia yateye imbere gose Ethiopia no musi n'igihugu cya mbere muri Afrika gishobora kuba gifise gikorana n'indege ibyo murabizi murabizi noneho muze munabe igihugu cyose cyakoronijwe nigitera imbere kubera iki kiguma kiri mu byo cyazaniwe mugabo nibaza ko bico kitari cyo gatoya none ubuhindi nibwo yakoronijwe abande ubushinwa n'abongereza ariko gendera be umuhindi yitwa izina ry'igihindi yambara impuzu z'igihindi arya indya z'igihindi ariko yakoronijwe n'umunyaburaya n'umushinwa afite amazina y'igishinwa ariko yakoronijwe n'abatari abashinwa voilà
barakolonije ubwo ubukoroni nabo baragize suko na pere nuvuga panafricanisme basi kuyaba twavuze panafricanisme y'ababari ni wacu nabo baragize ikintu cya renaissance baravutse ubwa kabiri ubushinwa bwarakolonijwe mugabo ntibwabigumyemwo bisigura iki Afrika ro muri make ntigeze yarakolonijwe kandi birabandanye nakolonijwe n'ibirakolonijwe ku munyafrika niyo tuvuze ko yikukiye yuko habaye ama independence haba ama independence théorique ngira urabitahura habaye independence yo kumunwa kubera none umuntu avuze ngo hariho president yitwa De Gaulle w'umufaransa yego ndakivuga ubareke ngo izo independence zibe mugabo zibizo kumunwa gusa voilà nk'akarero bisigura iki yakivuze neza kubera urabona nkuno munsi tuvuze ngo twari kukiye nk'abarundi twikukiye mu biki kujya gusa iriki nkeka kugira iki nkeka kugira iki oya no munsi n'indongozi turazitorera twebwe bo tuditorera ngo twitorera indongozi none amategeko amategeko ava he uvuga yuko ubutebwe yuko Amerika canke basi abadukolonije ataruhara bafise mu kuntu tubayeho neza canke nabi tuje mu mashure programme y'amashure nitorwa n'abazungu ni programme twitorera turadesida navuga bacu batuzanira ibidahuye n'ivy'igihugu ishaka kugerako nivyo muri make umuntu yikukira mu gihe wenyine yihaza yifatira ingingo muri vyose abona Afrika tuvuze ngo yarikukiye tuvuze ngo yakolonijwe mu biki mu bintu vy'indero yarakolonijwe mu mico n'akaranga yarakolonijwe muri politike irakolonizwa mu vy'ubutunzi irakolonizwa urumva mu byo kwemera imana irakolonizwa kubera nyimba uno munsi nk'abarundi n'ubundi bakiri mu idini ryazanywe na muzungu nyene bashase imana ya muzungu imana muzungu nyene yazanye nyamba tukikoresha amafaranga manoti muzungu nyene yazanye twashaye kolonize kubera ico gihe muzungu ataraza eshanye zarashoboka uko wewe umpa ibiharage nanje nkaguha amasaka cyangwa nkaguha ibijumbu tukabandanya ubuzima impuzu tukayishikanako igiti tukagikora tukakibaza ukaronka impuzu byo byose rero nta na kimwe turagaruza rero tutarabigaruza twacakolonijwe tuvuze rero ko naho tufise abategetsi tubitorera ni kimwe akiri bita mu gifaransa muri literature négro-africaine le néocolonialisme rero nyimbo no musa abagende bavuga bati ngo panafricanisme bavuga panafricanisme nuko atayihari yaba ihari ntibaba babivuga bisigura ko umuzungu yaragiye mugabo yarasigaye hagiye tubona umuzungu yagiye atari wari president ngo hatakiri aroye nk'akarorero kandi cyashaka usanga hariho undi mu president par exemple bwacu bwacu mu Burundi na mitendo none bacu mu Burundi kirapanze ntawe ntituvogeye kurabibona gabona nk'ari ibihugu byinshi bifatirwa ingingo presque zose n'umuzungu ntavyo novuga mu mazina ngiro barabibona hano hafi y'iwacu aho usanga umuzungu mengo ni wabonye nije nakujana n'ubutinganye bakabusinya sans problème akabura umuntu anavuga ati ibyo bintu ntibishoboka wacu twanavuze duti ntitwemera ubutinganye basi uwo muyo panafricanisme twebwe iwacu na mitendiriho handi hoho karabaye Ego. Donc hariho iki kintu cagiye gihitana abaperezida benshi bagerageje kugira ico bagikoze ko ca panafricanisme. Bose bagenda bapfa no kuvuga ko ubumwe bwa Afrika hamwe bwobaho bwohombya bimwe mu bihugu runaka biri hakurya ya Afrika. Nigeze kwibaza kuri ikintu kijanye na East Africa. East Africa bugira afitaniye akamaro kubihari. Nubundi kurengana umupaka nubundi biragumye. Dufate hamwe iramutse yiyubatse koko burya nta rundi ruhande rw'ahandi ngo baruhombye ubu nyene ushobora kuba ari ruko rurunguka kubera itiyubatse sanzwe tuvuga ibintu uko biri nkuko navuze ko ntitwase mutatuzi tuvuga ibintu uko biri sanzwe East African Community gasi iwacu vraiment none nico twayifunze East African Community yafonzwe ni pra yabade ni politique yabanye ni yaba president wo muri EAC bagiye hamwe ngo tugire akarere no eske ogenda yosanga financement yitwa Kyoto finance
usanga uburundi u Rwanda Kenya Tanzania Congo Sudan du Sud usanga bijya bihugu financement ari amafaranga bikoresha muri South Africa ntayava hanze y'umugabane wa Afrika yuko decision bayifata integrement bayifata uko bishakiye aho sinaje aho cyane gose ndabije mu mizi mugabo amashira hamwe menshi tuvuze ngo Union Africaine tuvuze ngo za sadeke tukavuga ngo za EAC tukavuga ngo za nani babona amashira hamwe menshi ngo za CEDEAO wawe ejo bundi CEDEAO kungene yagire ikoreshwe na France ngo baterenije wayitere kubera urabona byibuka neza yego bisigura yuko misanzwe panafricanisme no kwige hariho kintu cy'ubwigenge kandi pana teorike ivyo nyavyo kavuga ati je suis panafrique nka jewe ndemeza ko mu panafrique ko mu panafrique ko jewe nkubu ndarima ivyo nifungurira ndarima ivyo nifungura nkifungurira ivyo ndima ndiko ndorwana ko azoza nkene nakanyama ndonko kwavuga iwanje nifungurira rero ukumva ko kuri Panama theory gusa kwihaza mu mikoro ro panafricanism harimo ico kintu cyuko uba kwiyubaka mu butunzi kwiyubaka kiri mu bindi hakuru kuba uwo utegerezwa kuba uri pana kuba wo kana kayifuza kuba nyimba no musi nka East African Community atangingo bofata yo kuvuga bati turavuye nyuma y'abazungu badukoroneje ngo bikunde acha hazamwo hazi igitugu kivuga kiti ngo ntibishoboka kandi kivuye hehe hari yanyene cyo gihe niba ari iwacu gusa nyene umuntu nyene mu kurindira ko ibintu bitora umuti arabarabaye mu bihari muri gusa panafricanisme nukuba utegerezwa kuba niho hamwe ngejeshe bonashaka monsieur Omedi Changema namwe jeje nkunda guharira n'abajene beje we kwavuga panafricanisme kumwaguza bavuga uti none eske d'abord hajya burya ico wifuza yuko igihugu kiba ico wifuza ko Afrika iba wewe ubwa utangira kukiba none umujene mu panafrique ko mata no kwavu worowe uri umujene w'imyaka 25 tiye panafrique ko ushaka ko Afrika ibanziza goma mugihe nawe wedeja ukira umuntu w'amaboko aregarega atakino nawe mu gihe uvuga uti umuzungu imagine umu panafrique ashobora kuvuga yuko abazungu badusize yuko umuzungu adahari atakintu cyo kwishika nako umva ko umuntu nawe nyene tuvuga muri aterume yacu ngo gucuranuka umuntu abaracuranuka abakiri wa muntu agikunda ivyiza mugabo atipfu atobigwanyira atobiharanira ko panafricanisme ndaza kunasigura icari cyo abantu benshi batavuga nimwanyongera akajambo urakoze ari je nakunda gukora ibiganiro byinshi bijanye n'ivy'ubutunzi hari abagwiza tunga bagiye bambwira ndiko ndababaza ikintu kijanye no gutera imbere bambwira ngo ureka gutera imbere ngo ntibisaba guhera hejuru nguhera kuri utwo tuntu duto nyine umengo turagayitse ukagenda uduha valeur uduha agaciro ushika bikagira burya ikintu rero kijanye no kolonizwa mu buryo butaboneka harimo shinwa numvise yize gutwenga abanyafrika avuga ati mwebwe nimugira amahinguriro ntimugira amatekinoloji ibintu byose muri importa none nakantu nako gasanzwe izina urinda kujya importa muri babandi naho nyene bamwe wama widogera yego kwitwa amazina yacu haco byo dufasha cyane gose kubera nabyo vyidina n'ikindi kintu bijanye n'ibintu by'impuhemu cyane bisanzwe none wewe none umuntu wewe umwansi wawe woshumwitiranya n'umwana wawe bavutse ugarabize bize bishike kuki bisanzwe panafricanisme ibintu by'amajyana navyo nyene ifa kwaza tubiraba neza niho vuga ngo uriko uragwanya abazungu n'izina wita umwana wawe ukirikura muri bo nyene nkako muriko ngurankanga ibyo bakuza muriko gushaka go kwigenga mu mikoro mu gihe nawe ofete ariko nibaza ko ari influence yarujya rurimi rwabo none nicyo ntifise ururimi rw'iwacu niri hezi na urondera kwita umwana wawe bobura mu kirundi cyane kwakaje abana biwanje bose bitamazina ubu yikirundi gusa uyimfura yitwa Muhiteka Runyota
Mwiteka Runyota wa kabiri yavutse vuba amaze imisi 20 hafi imisi 20 no guhana Agaciro kayirabira wanje nta buzima bw'ibanga buhari yitwa Uwantare Sankara none amazina nakuye mu bazungu namwise Uwantare Sankara kwa Sankara ni umupanafrike kima inspire boko nashaka yuko umwana nawe wanje ukora mu mpemu ya Sankara kandi naho Uwantare urazi ntare rushasi cyambara ntama ntare ibintu nk'ivyo ntare naho tuvuze ntare mu Burundi tubuka ko ari umuntu yagize agaciro gose yatugiriye akamaro none amazina yabamwezi Gisabo amazina yabande yabantu yabamutaga ayo mazina yise umwana wiwawe yamuhamagaye uteza ngo Viviane ngo Loriane ngo Riyoro ibintu nk'ivyo bisanzwe abazungu nimwe rimwe badadusuzugura bafise ukuri kubera nta kuntu umuntu yo kwemporota umuceri akemporota impuzu akemporota ibirato akemporota ikibiriti akemporota vyose imiti vyose nizina ngo rinde kuva mu Bufaransa mu Bwongereza rero urumva rero idini pa rero nuhambo nabo bajene bavuga nabo bajene bavuga panafricanisme d'abord bihereko kubera hajya impinduka ihera kuri wewe nyene impinduka ihera kuri wewe nyene nigihe abantu benshi bipfuza impinduka gabo ubwabo badashaka guhinduka erega ariko tunabeshana na leta sivyo ariko tunabeshana na leta zacu kumva nk'umujene leta mwebwe iyo mugiye kwandikisha mu mazina mu makomine barabatahura ntibabagora yego none izina none mikomine umwana ugiye kwita izina none ku mwana yitwa izina na se mudashize mu Gifaransa mutakibwa none uca ajyanka gute kandi ari izina musi mwana wiwawe niba ari ikintu cyambere dufise ku burenganzira bwo busesuye kwita izina minimum kwita izina mwana wawe birarekuwe ko nta muntu nabandi babesheye kweli ndiko navuga bimwe bavuga bati ariko usanga n'abantu tugira ibyitwazo mubwire monsieur Omedi Changement nibumva ngo leta ngutenga ubukene leta tete ibi nibi eske twebwe answa twafise omwe iyo esprit yuko ibintu byohinduka muri sense positive kandi benshi bavuze impinduka umvuye ngo guhinduka nuko wewe bavuze impinduka nga muri studio yiwawe benshi umvuye ngo nuko wewe wahavuye no jewe nkeneye guhinduka si ngombwa wewe ubanze kuhava ndashaka guhinduka wewe uhari ko impinduka ihera kuri wewe nyene abantu benshi bitiranya impinduka no guhindura abantu no guhindura ibintu yiririri ibintu nk'ivyo rero nk'izina deja izina kugita umwana wiwawe ni ikintu cyoroshe kirisebe ndi umwaka wa 12 ngucemije mu gato nariganye n'umunyeshuri yitwa Ndayishimiye Butoyi n'ubu ndacamurondera nabuze iyo yagiye kuko nagize nk'ivyo kubitahura naravuye kw'ijuru kwagiye Ndayishimiye Butoyi eko ni izina ryiza cyane gose ni no epre no ntuze urabona ko nk'ubu amazina ndemezo by'ukuri kwa tsimbataza umuco w'igihugu aho muri Kongo gatoya ikiri Zaire mu butu nakantu gatwengeje yigize ngo kuja mu Faransa hatwara mitera ngo ego François Mitera kuri François Mitera urivyo wahamagara imbwa yitwa Desire Nyambwa kandi ujya mu butu nawe yitwa Desire Joseph ego donc uyavuyeho n'ishavu ryinshi aca hindura ibintu byose bijanye n'amazina ahubwo nawe ngo Desire Joseph ndarikuyeho aca yiturundi ruzina rurefu ngo ni mu butu sesese ko kukungu mbendo wa Zabanga Marshal ego aca nategeka yuko uzo kwita izina gibura y'umwana w'umukongomani ego ashizeho ku muntu wese yo kwita izina umwana wiwe atari ijya kama ego kandi urabona ko abakongomani burya biriko bihinduka ubu ubije mu minsi iheze n'abakongore by'ukuri umva ko ego nivyo je nkaje ni gasogonde aho mwarimu yanyigishije economy jo kwamengo na geography mukongomani yitwa Munyororo kiyaronda kwa Munyororo umva ko yari amazina nyene igikongomani gusa isigura yuko yapfutse kuri mu buto wewe wikwera n'imyaka muravye bari ya myaka ya mu butu nyene ego hariho urabona ko muri iyi minsi hariko hari hagize iminsi ariko aravugwa itogwa ry'umupapa arongora Eklezia Katolika abanyafrika barimwo sinzi ko ari ugwenya canke ugutwenza abantu nagiye mbona ubaye banse kubatora ngo basa amazina ngo agoye kuvuga ngo asoneka nabi sinzi ko ari byo oya amazina ntaje risoneka nabi nyimara amazina ya mbere agoye kuvuga n'amazina y'Igifaransa n'ivyongereza nyene amazina y'abanyane irakoze ni ça passe bien
burya none izina irakoze riragoye gusumbya nkuko vuga ngo Frederic ngo Shadrach ngo Abudenego biragoye gusumba ivyo bizina none bisigura yuko niba batamutoye bamuhoye ikindi kintu swati ko ari umwirabure kubera George nakoze publication nderekana yuko ta munyafrika yoba umupapa bovyikura mu kubera katolika si iwacu ko katolika ni eglise catholique romaine c'est pas eglise catholique burundaise rero no kugwanira ibitari by'iwacu kugwanyira ibitari by'iwacu navyo nyene niko sadukora ukuvangura umupapa ngo muri abure ngo abeho ukora iki si by'iwawe bijya n'ivyo abanyene byo nyimba naho bajamwo ni magene nyene ko twamaze kuba aliene kuba bacakara novuga babo ubundi nkabijya si iwacu ngira ngo ico n'ikindi kiganiro twokora twagiteguye ariko reka kumurengira ngo tugeze nka kubijanye na Panafrica nimba ta kandi kaja mu office mo renzako ego cyo kongera ko kuri Panafricanisme hakora ko no bwira abantu yuko Panafricanisme atari ideology Panafricanisme sino navuga mbere ico iri ahubwo novuga ico itari rero ico itari Panafricanisme c'est pas idéologie ça majambo Panafricanisme ni action ni gikorwa nico ukoze bisigura yuko ico ukora nico kikuranga kuri mu Panafrique sico uvuga icangena mpanura cyane gose abajene bifuza Panafricanisme ngabatacho bahereza amaboko ubabwi bashaka impinduka bwabo batipfuza guhinduka Panafricanisme ni gikorwa c'est pas idéologie Sukwera wavuze ko Traoré ari umuridera ari umuntu mwiza yakora neza yuko perezida wawe ari umuntu akora viza gushuba mu Panafrique cyangwa mu patriote icyerekana mu patriote cyangwa mu Panafrique ni gikorwa wenyine ubwi wakoze kashange naro nkaca ndangiza mvuga yuko hakuru ushaka impinduka banza we ubwawe uhinduke kubera impinduka itaguhereye ko ntibariyo ntamusanga abantu benshi mubana mu kintu ciza kandi mbwa gusuka sanga muri bonyene havuyemwe abateretere havuyemwe abantu babahemu kubera iki aba yakunze ikintu aveke ibira amaranga mutima gusa mbwa bubwiwe atakiviva rero ikintu ukunda bavyita y'igikunda kandi wongera ukiviva basi ufise ko umukobwa mukundana cyeka rero ko umukunda nuko namusobokano kamuha nivana kamuha na accompagner kamuha ico nico kiragukunda no sifa yuko umukunda akubwiye ngo n'amavuta ngo yahetse uko mugwamo ngo yere ngo ngurangora rona pana nuko bimeze na Panafricanism novuga yuko ukunda Afrika bakubwiye ikintu cyo kugira ngo Afrika ibe uko itegezwa kubera itavyerekwa abantu benshi Afrika ikindi kintu nagire mvuge pour terminer apare ko Panafricanism ari action ari gikorwa Panafricanism ikindi kintu iri ico Panafricanism ni lutte ni ngwano mvuze ngwano si byo gupompa n'ingumo oya ingwano ziri kwinshi nashaka niryo zina ryonyene ry'ikirundi canke izina kama ugise umwana wiwawe ubukozi ingwano kubera hariho abantu batabiryohererwa none padiri abatiza abana ibaza yuko yuvise mwese mikumita abana baje y'ikirundi baza yuko hatogera n'igihe anavuga ati no muntu ni hatari ikindi kintu Panafricanism mu Panafrique wanyawe yirinda ubwoba nene ubwoba kushikana uvuga uti ni ikizina umwana wanje ryohera abantu ngo kugira ngo ntihatse ngo banyice ndiyo kwica kubera ngo wise umwana izina giwawe je namwise uwantare Sankara nze ndabo uwinshi yazova kwa mwana misho zina iryo zina rero Panafricanism ikindi kintu no kwirinda ubwoba mu Panafrique ubwoba ntaba Traoré yaba ari umuntu w'umunyabwoba ubona abageze he ukuko umutinya ngo umuzungu amanacho ikindi kintu nagire imere nk'uhanura no hanura hakuru ugwaruka kuba aba Panafrique mu mutima no mu bikorwa pana kuzabimbana kubera abantu benshi yampwe mu nyene twaziyo twayivayuye ushaka gusanga umuntu mubane mu kintu ciza yabona ni ikintu mengo kusanga ariko aragitoba kandi cyari ciza ukaba none bigende gute umu Panafrique aririnda ishavu aririnda urwanko aririnda inzigo mu Panafrique abana n'abantu bose mu butandukane mugabo kandi umu Panafrique ntikibuza yuko Adenos Aromari akavuga ikibi cyangwa akavuga umuntu mubi yishe societe rega nze Traoré nawe nyuma ari mu Panafrique suvuga yuko abantu
batashaka yuko bya vyiza abikora kandi bonyene bo muri Burkina Faso babuze mugabo yabafasha arabahana no mpana Afrique muri make yafise ububasha yafise ubukomezi yafise ubushobozi no guhana arahana ntaco bitwaye murakoze nuko reka ndagushimire cyane nongera shimira n'abafashe umwanya wose badukurikira tuzohure mu biganiro by'ubutaha mwari kumwe na Omdishanyuma bye bye yego murakoze musi mwiza bye